twamanutse ikiro c'inyama kigugwa 15,000 umufisi yasubiye bukeya cyasakiri ku 18 ati none habaye iki hagati y'ejo n'umunsi ngo idora ryaradutse ubundi nawe nabwiye komperereza haraza kuza fraude imakamba ntihari yibuhema niza kwinjirira imivinyu baza kuzana baza kuyinjiriza ibuhema binjira mu kayogoro genda rero utegereza gushika saa 4 y'ijoro aragenda none ntatanze amategeko urumva aragenda agiye mu gatondo rero nivyagenze gute ntibaratoye ngo wapi ngo twararindiriye ngo nta charge je narababaye kugira umugenzo wo kwiba igihugu kandi uzi ko atari amahera y'umuntu ari amahera y'wanyu nyene aho obere nasanze yumvikana n'abagwizatunga abadandaza tuza turahindura n'umuntu azanye ivyo mugwizatunga wo mushinwa cyitwa mugwizatunga nawe kubera iki mwamenyere kuba abadandaza ntimwamenyereye kuba urumva iyo ni secteur secondaire abarimyi bararimye ibigori hakenewe ubihingura acashora kandi ahejeje acasubira kuja gufroda yera kazana ibindi we akazomara amakontenera 5 we utaracuruza nimwe none ko iri kudashaka kumudenosa ingorane rero mfise mwebwe abene gihugu ntimushaka kudenosa mudenosheje babiheze bijya WhatsApp nico nayugururiye kugira ngo muze muradenosa muterere ivyumviro tugira uko birabiheze wowe ukunda igihugu urikora kigwanira obere complice police complice raseba complice mbwira wokora guturi neva uburundi bwose bwose butare no dushonje kubera iki no twirevolte kabisa twirevolte tuvuge tu Burundi kirazira ko bukena buvisa bitwa bagwiza tunga kuburaho mushorere bigori abantu bashonje mu karere mukanka kuvuga muti bijya bigori ni mu bimpejewe ndabisike hanyuma ndafise isoko nzobishora Nairobi nzoshora irubumbashi heka kubera iki mwamenyere kuba abadandaza ntimwamenyereye kuba urumva iyo ni secteur secondaire abarimyi bararimye ibigori hakenewe ubihingura acashora ibaze ibigori mwarabonye ko mwimbu waduze ni munini none uwo mwimbu ushitse tugifise plus de 40,000 tonnes mwumva iyo yindi stock igirije hakabara abagwiza tunga bavuga ati nganda vyihingurire ndabishore kandi muzi hagira ubumbashi yo je mugabo je ndabatwenge kabisa murabadandaza ntimurabagwiza tunga jewe guverineri wa province Tanganyika aha muri Kongo yararungitse intumwa ati twebwe icupa rya kinju ry'amazi rigugwa 2500 ati none harabuze abantu boyashora basi bayashore amazi bayashorera hari ikaremi harabuze n'umwe ashobora gushora akavuga ati mwama industry y'amazi mwe jewe ndisinye nico ndumukorektere ndayashore hakabona n'uvuga gutyo kugira ngo bace baproduce amazi menshi kuko afise yashoregwa arambwira ibintu vy'indya cyavuga none twabuze umugwiza tunga yovuga ati ngira mpingura bijya bigori ndabishore haza amadevize mu gihugu naje mporoduze utuzino dukeyi naragiye kurondera isoko irubumbashi sanga bakeneye kanite nini cyane ntarashikako abantu bakubwira bati pare juru nimiburi birogira itoni 200 umvuro muri zino ku mwaka twimbura nk'itoni 180 wumva ndagera mugabace bambwira umuti bati ingo wubake ngaha hanyuma wimburire ngaha nyene ucushora ngaha ega no kunyera iterambere zuko nanje nkaca mvuga nti ndapatrie Raura arahabona Raura ari ngaha Raura yarabanze kwinjira kuja kurima hari ikongo hajya zozana amadevize mutangare basi arapatriye nawe uko abandi barapatriya yiwacu natwe tugira barapatriya bazana niho tuzatura bagwiza tunga ariko vraiment je ndabasaba ikintu kimwe kandi nca ndangiza ngaruke ku kintu cikori je narababaye
kugira umugenzo wo kwiba igihugu kandi uzi ko atari amahera y'umuntu ari amahera y'iwanyu nyene. Aho obere nasanze yumvikana n'abagwizatunga abadandaza tuza turahindura none umuntu azanye ivyo mugwizatunga wo mushinwa acayitwa umugwizatunga nawe umugwizatunga mu Bushinwa kuko urumva ariko ashorera umushinwa n'umugwizatunga mu Bushinwa so umugwizatunga w'i Burundi. Akaza obere hariho ubwoko bw'ubusuma nabonye bukomeye bakumvikana obere akamubwira ati bafise amastoke hajya mu Kabanga ahe Mugina hakurya muri Makamba hari Manyovu baratse amahangare arempora utagaca abirunda muri yo hangare aramutse rero umunsi wo kubipakiraza obere acabwira ngo banze umpe liste y'ivyo uza kuzana kugira nibagufata nce ngutabara. Agacaza ikamyo ikaza menya ikicira hajya kuri obere ikigira kwa bahati mbaya nk'ubu kamufata uza ojewe ngo bamaruriye ngo ntaheze ngo ntangorane muri obere agaca telefone nguye twari twabiharuye ngo ni facture gusa utari bwa muhengo mbere ngo cada yizana mutamufashe naho fye arabitwaye. Nta mwumvise twafasha muri quartier nefu hangare yari rimwe ibintu byinshi cyane bafroze uwo mudamu twarafashe hanyuma ca ubwo nyene muri obere bacara muburanira bamuburaniye turatsindwa abagabo twaratsinzwe hanyuma cyane cyavuga nti je sintsindwa tumuje ku makanda turabe iyo afise amastoke duce tutakuraba ivyo yadeduwa ingene bingana basanga afise urustoke hajya muri nefu runini gose ibintu ya frauds none ngaho yarazi kwasize nababwiye je shatse ndaperereza kaje kagira umuntu azompenda urampenda ukigira mugabo ubuzi ko ntaheranwa ndabirondera gushika ndabitora niyumvire nkaho uwo muri obera akaba ari we yoruganiza fraud. Hariho ubundi busuma urumva nico gituma afete byari byarapfuye byose none wishwe nabo muri obere nyene none wokirira abajahe bakazana ikamyo nk'ubu haje ikamyo 20 zibiri zikagenda bakazikorera amadokima neza zikaca zikadugana n'umumotari canke office aga probox bashitse hari muyinga hamwe hejuru barengaje kakabariye agaca muha ya madokima agaca agarukana ayo madokima agaca azana iyindi kamyo ugasanga hari ikamyo 50 ku munsi zose atandikwe deduwaye kuri dokima zikamyo zibiri. Ivyo vyarabaye hariho ibindi abara abanyagitoro rero ashize jezo tuno twose bakaza ikamyo nkobo 10 zikaba arizo za cemure obe 20 ntizaciyeyo zikaza ziza hajya mpande yo kwa Ntare hajya haruguru ku Mugasenyi narigeze kubona haza harahagarara amaremoroke menshi amakamyo citerne baba barindiriye muri obera agaca duga agaca tora amadokima zazindi 10 akazifata mu ntoki gutya agaca escorta ya makamyo ari imbere zose nazikontoroye zazindi zose. Ntavyo muzi yuko hariho abakuri igitoro hari kuri sepe saa 5 y'ijoro saa 7 y'ijoro niko cyasohoka cyenda kurikira gato je nkibonera ibintu mugabo ingorane ndaraba abo bantu notuma bose muca mubaha amahera bagaca bampenda ngo bwa bundi sivyo uwo ntumye ngo genda ndabire hajya acaza akambwira ngo yanga bwa bundi baguhenze kumbe bamuhaye agafeza. Hari umunsi umwe nari nafashe imiduga 9 mbwira umuntu ntigenda mwirohero ku nimero iyi mfate ijya miduga acaragenda ndamutumye saa 3 anzana raporo saa 11 ngo bujya bwa bundi oce nasanzeho imodoka zibiri gusa nikadifisa n'ifoto nazifotoye kwekuvima fisa n'ifoto nazifotoye guke undi munsi bariko bapakira imiti hajya mu Gatumba bapakira mu ifuso urumva barafroda nkuba akajana mu Gatumba bakegeranya bayishora ikongo hanyuma bariko barapakira iyo kamyo
ncanda telefone nti iruka ni kuri poto 12 muce mwinjira muri hari imodoka iri kurapakira imiti muce muyifata ncanigira mu nama nzingo aho natu uvuye mu nama masa 8 nimbwira byagenze gute ahubwo ngo burya ya modoka nta twigeze tubona ngo ahubwo tuyibonye ipfi Kongo vrema bakiri ko barapakira ubundi nawe nabwiye ko mperereza haraza kuza fraude imakamba ntihari yibuhema niza kwinjirira imivinyu baza kuzana baza kuyinjiriza ibuhema binjira mu kayogoro ntigenda rero utegereza gushika saa 4 y'ijoro aragenda none ntatanze amategeko urumva aragenda agiye mu gatondo rero nivyagenze gute ntibaratoye ngo wapi ngo twararindiriye ngo nta charge nawe yibagiye ko uwambwiye ko biza ari wasubira kumbwira ko byaje washaka baranabonanye yaraje byaraje njabwira umukuru w'iperereza ntihamagara uriya hariya nimuhamagare nari natunyujejwe ipererezaga Makamba nimuhamagare mubwira uti hariho ibintu byihuta ngira ndagutume niyashika uca upfunga umushoferi wiwe ntuwe uca umureka aje mu bandi ba ofisiye mwirigara yuko utaramuha ubutumwa ntuca upfunga umushoferi wiwe uca umubaza umushoferi ati ntimwirirwe muramfunga ati imivinyu yaraje kabisa ati washaka nije bace bayirungikana ndayimanukana ibujumbu urumva fraude imanukanywe n'imodoka yo mwiperereza duca tugenda gusakiwe yaba mu Kajaga duca usanga niho ikiri muhiriwe niho yayistose urumva urubanza gahoro bagwiciye none mbwira ufise abantu nk'abo wowe ukunda igihugu urikora kigwanira obere complice police complice raseba complice mbwira wokora guturi neva umuca mwumva umuruhondo muca mwumva umuruhondo mwebwe abadandaza urumva nta numwe azombwira ngo nakaya ngo yatwivye kuko iyo fraude mwe mushatse kwigwanya naho ba muri mwebwe aba fraude mwe muyigwanije nimwe muca mu devoir cende bukakera muri zane 90 hajya mu Kirimba kwibubu hari hakomeye cyane yari centre nini abadandaza wagize fraude nibo baje kubwira douane wazubona douane ishitse kubera iki bijya wavuze umva wa froze acagurisha make we nawe ugurisha menshi urumva nta usubira kugushorera kandi ahejeje acasubira kuja gufroda yera kazana ibindi we akazomara amakontenera 5 we utaracuruza nimwe none ko iri kudashaka kumudenosa ingorane rero mfise mwebwe abene gihugu ntimushaka kudenosa mudenosheje babiheze bujya WhatsApp nico nayugururiye kugira ngo muze muradenosa muterere ivyumviro tugira uku birabiheze sinkabijya byo kuduza ibiciro twe twamanutse ikiro c'inyama kigugwa 15,000 umu office yasubiye buke yashasaka kiri ku 18 ati none habaye iki hagati yejo n'umunsi ngo idora ryaradutse hagere mwebwe muri ko muravuga rero ibi bijanye n'amadevize urabona nk'ubu bimwe mwariko muravuga nk'ubu tuvuze ngo twiyadabute kuri marché noir no kuvuga nk'umukozi wa leta yahora ahembwa equivalent $200 no kuvuga umushahara wiwe aciye ahembwa equivalent $30 umva uri oblige guca umuduza umushahara kugira ronke equivalent $200 umudugije umushahara yahora ahembwa nk'ibihumbi 300 aciye ahembwa umuriyoni n'inusu muge biharage byagumye production yayindi ubu biharage acavuga ati ubu ufise meshi naje ndadugije ikiro nanje ngize ibihumbi 8 cyangwa ibihumbi 10 yamahera wahembwa wewe fonctionnaire nta na kimwe umushahara ntiwigeze wuguka kuko n'ivyo ufungura n'inzu byose byace biduga kuko nta production wagize niyo ngorane rero mpora ndababwira kirazira gupima ku munzane ihera ry'i Burundi n'ihera rya Etats-Unis
ushaka kugira ekonomi ukazopima ihera ry'ikindi gihugu ukaripima n'igihera giwawe uzohejeje kugwa muri kapa. Pima ifaranga ryawe na production. Jewe muri FM nabajije none ko muri kuvuga ngo tudevariwe ifaranga umunsi umuceri kilo cy'umuceri cyo 220 economic matungutse iki kuko tudevariwe kilo cy'umuceri kizoshaka iduka none mwabibonye we na nimwabibonye igihe twadevariwe igere vyageze kuko mwebwe mugwa mubona importation nimwegera mubona les conséquences kuri bijya mukeneye ku munsi imfungurwa gupanga inzu ibwo nyene barari bari guye ushaka gutora umuti nyabo ubikeneye gira production urabe ko bidaca biba amahera mva makungu ni wowe yakeneye igwiza umwimbo ntubu umudandaza kuko urumva udandariza umushinwa ukuya yaraharura yarungitse mugabo we ntiwinjije aho wari kuvuga ngo twe export ucewe mporota mugabo mbere yo komeza kameme ivyo vy'amakori hari akandi ko muri ADB je nama ndiko marabagwiza tunga je ndakivuge mugishire muri deba iyo muri ko muragira amadeba none burya je mfatira ku mu diaspora nta devise akwiye Burundi aravuze ati je ngira ngende mu Burundi niyubakire inzu kiva kute 2 millions de dollars agaca agenda akagura ibikoresho byo kubaka iyo nzu akuzuza amakonteneri 50 arayujuje arazanye ni Burundi uwo muntu amwezone abakoze ikosa no mu privacy ashaka kwibakira inzu yi jewe nkoko sipoza ko ari ibintu byari biri mu kuzimu ngaha mu Burundi ivyo biferabeto ayo makaro ayo mavitre bivundurutse ha mu kuzimu none si itunga ginje mu gihugu rivuye ku madevise y'ikindi gihugu je niko je ndabiharura yazanya amadevise mu gihugu kuko bijya twari kuvyemporta mu madevise yiwacu none yabizanye cyako kantu namadeko ndakiyumvira naye mukwiye gashira muri depa mukumviritse kuko hari igihe burya natwe dufite na ku bintu je namandiko ndaraba murabona amashanti hari mu gisagara baronge nangana daba inzu ziko zirubakwa zose ni material importe ferabeto ziri importe isima importe amabati importe amaravabo importe nene gashaka ayo mashanti mbona ari menshi amadevise agura ivyo bintu apfa ko niyo binanase n'amadevise kugura igitoro imiti n'ifumbire ayo yandi ava maja mufe mumbwira ko muyakura hanze muyazane muyandikishe aje muri reserve nationale tubone ko economie du Burundi yaduze oya namwe nimurabe izo shanti mu Burundi ni igihugu nasanze gikomeye murabe imiduga iri ngaha mwibarabara mishashi kandi byiza kugwa meshi genda mu birabe none ayo madevise avahe swat murinjiza amadevise mukanga kuyashira muri economie nationale swat muratwiye amadevise muranyegeze ico cyose nk'icyo bamugishira muri deba nk'ubu mukavuga muti muri mu nama nk'iyi no twokora iki kugira ngo amadevise aboneke mu Burundi mugaca bavuga ayinjira muri tourisme abantu baje mu manama abaje gutembera barinjiza amahera muti ajahe twebwe natwe twazanya ngahe muri exportation nk'ubu mukavuga muti ubu ntuze secteur minier murayifise muri safe said muti abaminiye ingaha tubwire amadevise ajahe mukicara mwebwe bwegene mwashaka mwejeje kubibona muti twigira inama iyi mukaca muvuga muti ubutegetsi tubukeneye ko budufasha kuri 1 2 3 4 5 ikibazo cy'amadevise tujya tukimare turagihejeje birashoboka hamwe se mugiye ha kubera jewe ndavyumva kuko tuvuye kure reka twinjire mu kindi gihugu gipanze aho bene cyo bari bo bariko baracubaka mugabo
urumva mukiga mukagira deba none ga hotel wewe baza bapanga mu marundi cyane bapanga mu madevize cendazi hari hama hotel kabisa usanga arimo abanyamahanga yamayuze nga hakiri garden club de vacances ntuzitara ari club de tanyanga kumuzura tarabumuzure sindarabi wawe kwa hamahuzo yagiye wahuko bo mugabo none abo banyamahanga baza kurara muri ama hotel mubaha ivyumba mu marundi ayo marundi bayakuye hehe baje bayazanye deni baza bazanye amarundi bavuye hanze none nkaho ntitwomaramara nababwiye hajya nko mu kwezi ndashobora kuvuga nti iperereza ca mu mahoteli yose umwe wese yerekana amadevize yazanye bati hoteli yazanye ya hoteli yazanye kazabona $2 ngo ibihumbi ngo 6 ukwezi kose ngo hinji ibihumbi 6 kandi abamini ndabibabwiye uko nyene barahavuye bari revolta bati no ntibishoboka yuko atamahera yinjira none ntitwavanye dukundanye namwe yebwerega muravuga muti no ibi bintu ntibishoboka ubaza vuga ngo ntibishoboka se fini muca mubiheza muza neza twari twiyumvikane yuko tuzokwexporta amakara avuye mu kizuko abanza kumbwira ngo banze umpa amadolari najya ni uyazana none gawe muza neza wecu uza kusaba amadolari kugira ngo wexporta amakara canke ureinvestisa nyene ukayo makara ukayaronka nyuma ugashora ukacuzana amadevize kana twari twavyumvikana muza neza imisi yose duhe burya afitiye ideni kabisa nawe ntubizi duhe imisi yose kugira nti uri afitiye ideni akushora amakara avuye mu kizuko twari twumvikanye 30 tonnes par jour singa hajya ntibakeneye hajya hiki Dubai igihe twari muri expo muri COP 28 twasanze bakeneye amakara gose kubera ntuze bya bindi banywa bashushe naka brochette Dubai kariyo botsa ku makara ayi gende wonde rya soko niyo ningorane mwe mushaka ko aribo baza wewe uraja kubahiga isoko ni ujiri amabanki namambona biyicariye barindira umuntu azi wabo kandi bajeje gucuruza amahera none umuntu acuruza amahera ntagenda iyo mukiriya ari nugenda mu basangeyo barondera abakiriya tutangure dukanure tuba businessmen reka mpeze numvise ko mufise umunsi mukuru mugabo naje muranyibuka bashareta naje none nk'ikicigwa ntanze none ga abana nk'ubu ngiranje mu bindi bikorwa ndakora gushika ubwishike nce nicara mu biro ntangure kuri amadokima nayo urumva sindonka umwanya nanje wo kuza aho muri ngo nanje ngira kantu muranyibuka nakundi mugabo mu biyago byanyu mugira ibiyago kameme Burundi burya igituma twavuze ko ijambo nakazozi shoboka nuko dufise umutahe dufise abantu dufise matière première chaîne de valeur vraiment umuntu atari muri chaîne de valeur yumva ko atari mugwiza tunga nani nko mugiye kuraba eraga hari Nyanza rake ukaraba abarimyi bararonka nawe nyene akaronka ahubwo nawe nyene sindaraba nzomubaza ko aratangura gushora ndaba amadevize yazanye ingenanga nzaringa arubera riga arubera nzomubaza noneho yimburiye wire sasiere ntarashora nkubu akaduha raporo akavuga ati maze kwinjiza amadolari anganuko narakunze hari umujene ashora amabuye muri ajya amapierre précieuse avolonté wenyene amahera ayacisha muri berbe yose apfuye gushora bagira transfert muri berbe ntamukunze niwe yavuze ati Uburundi bukenye butokenye nagiye mbona agunduye titane yumvire titane nawe tevye ndavuga nti yori uzane nk'indobo ubirongere ngahi wanje mbone yo urumva n'ivu ririmo ubutare buri mwivu babe
oya n'ubutare buri mwivu sivu riri mu butare 97% yumvire tenere 97% titane hajya mu kibitoke gibukenanya ku munsi iyumvira akoresha intoki kwa gatanu heze umunsi umwe yimbuye 4 tonnes et demi 4 tonnes et demi homogene cyane uburundi bwose bwose butare no dushonje kubera iki no twire forte kabisa twire forte tuvuge tuburundi kirazira ko bukena buvisa abitwa bagwiza tunga dukore je navuze nti emwe amakontra y'umurundi na kontra y'umunyamahanga je sindazifata kumwe kuko umunyamahanga hariho rapatriement de devise umurundi nta rapatriement amahera caja kwibakisha igihugu cyane cyo gituma tangora nefise ku murundi kuko umurundi amahera cayubaka ya reserve nationale ikaba reserve amarundi akubaka cyese numva ari ibintu byari byoroshe tubigiye inama ikigega ca leta ikaronka namwe mu karonka twese hanyuma tukubaka amabarabara tukubaka ibintu byose none rero reka nizere yuko uwo mugiye mufise morale ko mwavuze ngo moralisation iyo umaze kumenya ingwara ingene imeze imva n'imvano yayo burya kuyivura biroroshe burya ndamaze kubona abarundi bariko barakira nukubera nemera nkababwira ukuri ko ndababwije ukuri namwe urabona muti iki kibazo turagisangiye reka rero tukivurire hamwe twese bica bigenda neza nawe bere ntubutinya kuvuga ukuri ngo bavabona ko arose make ngo igihugu kiratembagayo babwira uti ni makeyi none mwebwe nta soni amahera ingene mungana mugabo ngayo amahera yinjira ayanda ja ukavuga ukuri adebe ukavuga uti none uguha exoneration ukamara imyaka 5 ukirondera exoneration nta soni ukavuga ukuri gutyo nyene nta soni ubu hari hageze ko nawe wozana muri leta none n'ubu uracasaba leta nivyo tukaza turayivugana gake hanyuma y'amaweneje nayo no kwerekana icyo yakoze kameme nayo murayaraba kuko kwegizonera umuntu nta kintu ari kwagwiza kwitunga pokwa atari kwagwiza itunga yego hari amaweneje ama association usanga yubatse ibitaro usanga yubatse ishure usanga sawa nabonye nk'ishengero ryakize ibitaro ngaha mu Kabezi ujya tugarutera imbere ba ni ibitaro bikomeye urumva nk'uwo mwara mwezoneye ntimwahomvye kuko yazanye ibintu byo valeur ikomeye ntuze hôpital militaire hariho eneje bakoranye kuri bijya by'ingwara z'umutima bazanye ama equipement afise valeur de 3 millions de dollars numva nkayo nitunga ginjiye mu Burundi 3 millions de dollars hamwe bahora baja kwivuza imitima babaga imitima hanze ubu ngaha ubigiye kuberaho umva nk'iryo nitunga ginjiye mu gihugu kumwexonera urumva ko bawungutse nta kwexonera umuntu atanyungu hariho abandi nkunda hariho abajene bagenda bakemporota ikintu atayexoneration ntibisabire exoneration ati nanje igihugu ndeke kugiterera ati je nta exoneration ari umujene yabimbariye ati je to ati byo nerwa ndandika ngo ndonda ama exoneration ati je nikorera akazi kizima nunguka nta kintu twogira abantu umutima mwene uko byabigenze neza Imana niyo nkuru tuzohinduka kandi bizogenda neza Imana rero nibahezagire